ahasi ndashikiriza ijambo nyamukuru nagomba mbarire mwene data ngo hano bwa Nyaruganda kugira ngo bize bitugendere neza twe nawe uzoza tuyage turi babiri aba batatwumva ingene nifashe impande y'umwungere wawe ingene twavugana ingene twakoranye ingene twaroreye igihe c'Imana subutware aha mbere ndabona kugororotse uzohava ucunya kuko uzopfukama cane niho birondererwa hariya hasi kandi rero naho bavuze ko harimo intama n'impene ntizizobura mu bitungwa harashobora kubamwo abo bafise amashamba nk'i Tanzania harashobora kubamwo imbogo harashobora kubamwo ibindi bikoko bikaze mbere ho kwadukamwo n'intambwe ariko nta ngorane wewe uca ukora gusa ziratontora ugahora ndaguhaye kaze tuze dukorane neza nk'uko twakoranye n'umwungere w'umugezi azobone yuko atatabibwe n'ubusanzwe ivyo yashingiye intare nawe nyene akarekura tuzokore kugezaho tuzobisozera neza umwaka w'umugisha mu mwanya nawo wagomba dusabe umwungere wa mbere wa hano mu ishengero ry'i Bujumbura ashike hano nawe ashikize ijambo ryo gukenguruka twamuhaye ikaze. Yesu nashimye. Umuntu ntiyoshobora kuronka iyo abihera kuko ni byinshi ariko icya mbere ngomba kuvuga mu ncamake ndashimiye Imana data wa twese yashoboye kumfasha muri iki gihe cyose umwungere wanjye atari harya rero si byose nokugira ngaha ariko kuva arwara mu 2009 yagiye agira intege nke hanyuma rero tukaba twumva nk'uko banyakubahwa bavuze ahandi bariko barakomerekanya mu mashengero hanyuma rero tugaca tuvuga ati none nivya hata bikazi no umukuru atariho bizogenda gute haryaga naho woba mukuru nta mukuru abura mukuru we hari ivyo ukora ugasigaza n'iri zuba hari ivyo tutarasiga muri iyo myaka ibiri birambaraye hariya mubiri kuko nta uburenganzira bwo kubisinya twari dufise mugabo rero iciza cabayeho twagize ibihe vyiza vyo kuja turavugana naho yari kure naho ikintu cose tuja turakivugana hanyuma rero abantu barasanga abantu bamwe basaragurika bashushe ati nyigisha mugende bukebuke turorera igihe c'Imana kuko ukorera Imana ntiyihuta n'Imana ubwayo ntiyihuta kuri izo mvo rero ntarashikiriza ijambo nyamukuru ndashimiye umwungere wanje ko nawe yadufashije naho yari kure kuko twarayaze nawe igihe kinini cyane tutaravugana nawe tukaja turashira ibintu ngaha tugashira ibintu ngaha tugashira ibintu ngaha hanyuma rero yazana ijambo ryo kuvuga kumengo hari aho atoza kuko abona bitera bigorana tukaguma tuvuga toya twebwe byose byo dusengera kuzogaruka hanyuma rero mu nyuma arateba aravuga ati ivyari byo byose mbere twari tuvuye Nyanzarake turaba wabonye ibyabaye Nyanzarake none ivy'iwacu byose tuvyibaza kwiga ntaco ndavyibaza kubera iki hari ikintu n'ababarira abapasitori dukorana ati umwungere yaratwaye inkoni y'ubwungere n'icupa
n'icupa ry'amavuta yararitwaye ntihagire icyo mumbaza rero dukora ibikorwa gusa dutuje tuje imbere ariko ntihagire ibindi mumbaza birenza kandi babereye abapasitori beza tugaca tumusengera ewe aho ubona twaramusengeye kwere nuko ibyo umuntu agomba atari byo biba twebwe ntitwagomba ko avugira hariya hakurya ya Atlantike oya twagomba ko avugira n'ubu nicyo cari icifuzo cacu none rero nyakubahwa mwungere w'ishengero imbere y'ishengero rikoranye gutya ndagira ndabashimire ko mwambereye abavyeyi beza kandi ko twakoranye neza kuko harabaye utuntu twinshi abantu baza barazana kugira ngo tube nk'abatanyi ariko vyarabuze inzira aha sindashikiriza ijambo nyamukuru nagomba mbarire mwene data ngo hano bwana nyarugana kugira ngo bize bitugendere neza twe nawe uzoza tuyage turi babiri aba batatwumva ingene nifashe impande y'umwungere wawe ingene twavugana ingene twakoranye ingene twaroreye igihe c'Imana subutware aha mbere ndabona kugororotse uzohava ucunya kuko uzopfukama cane niho birondererwa hariya hasi kandi rero naho yoba ndabizi ntashobora aratekereza mu myanya tumaranye yarongoye ishuri ya Bibiliya naho bogomba naho bavuze ko harimo intama n'impene ntizizobura mu bitungwa harashobora kubamwo abo bafise amashamba nk'i Tanzania harashobora kubamwo imbogo harashobora kubamwo ibindi bikoko bikaze mbere ho kwadukamwo n'intambwe ariko nta ngorane wewe uco ukora gusa ziratontoka ugahora ndaguhaye ikaze tuze dukorane neza nk'uko twakoranye n'umwungere wa Mugereza azobone yuko atatabibwe n'ubusanzwe ivyo yashingiye intare nawe nyene akarekura tuzokore kugezaho tuzobisozera neza umwaka w'umugisha nagomba rero ko maze gushimira umwungere wanje no kuvugana n'uwo tugiye gusangira kwikorera umusaraba erega bamwe bibaza ko ari ubutware gukorera ishengero si ubutware no kwikorera umusaraba kandi si ukuba umutware kuko umukozi w'abantu hanyuma rero nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu twagira tubashimire cyane ko mwaje kudushigikira twongere dushimire n'aba bungere badusutse kw'amavuta tuzoraba muraze muratuba hafi kuko ni mwebwe ba kera abavyeyi ba kera hanyuma rero tuzorabaho muca niho tuzoca kuko ariho muri iki gihe iyo abantu bamugize ikintu acanaga amahembe uraza ubaze nk'umwungere w'ikiremba ngaha niwe rudubaye dusigaranye ivyo yaciyemo uwo yobibarira biherereye ari babiri yoca aca bugufi ariko abantu hari aho bibaza ko ari ubutware baronse bigaca bigora rero abatumire bose twagomba tuvuge tuti mu ijambo rigufi turashimira Imana ko vyabaye umunsi turashimira Imana ko iki gihe cyose umwungere atabayeho atapolisi yaje mu rusengero ico ni cyangombwa cyane kandi nagomba nongere mvuge nti leta y'Uburundi irongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste ndayishimiye cyane kubera iki mwumvise uwaserukiye leta ibyo yavuze ngaho bagomba ko dukora igikorwa cacu nk'abavugabutumwa nk'abakozi b'Imana ariko ntitwivange mu mapolitike y'igihugu baragomba ko dukora ibyabo tuvuga ubutumwa bwiza buhora dushikana abantu ku Mana no kuri
muzohava mudufasha none muzodufasha muri ko murarwara. Iryo jambo jewe ryaramfashe ku mutima cyane. Umupastori, umwungere w'ishengero, umuvugabutumwa, igikorwa ciwe ni uguhuza abantu n'Imana, kandi iyo abantu bamaze guhura n'Imana barorohera leta mu kwibatwara. Urumva uwatubariye ijambo yavuze ngo baba bahaye n'akaruhuko abapolisi. Urazi umupolisi kuza gukubita inkoni umuntu ari mu rusengero n'akamaramaza siwe we aba ari ku gikorwa ciwe. Rero nk'uko baduhaye impanuro, nk'uko n'umwungere yadusabiye, muratwumvire natwe tubakorere. Aho rero ndagarutse kwishengero, muratwumvire tubakorere namwe mutwumvire, tubasengere namwe mudusengere. Niko bigenda mu gukora igikorwa c'Imana. Hanyuma rero nta majambo menshi jewe nari mfise atari gushimira umwungere wanje, atari gushimira abungere bansutseho amavuta twe na mugenzi wanje, no gushimira intumwa ya leta baje kudukeza. Igisigaye rero murashishikare kudusengera. Nagoma nshimire n'abandi ntarinda kuvuga amazina musanzwe mudusengera, mwadusengera mutarabona umutwaro kungana murabigwiza kabiri. Uko wigira imbere niko umusaraba uremera. Ariko kandi mu majambo tumaze iminsi twigishwa n'abakozi b'Imana ngaha batwigishije ngo no mu nzuzi zuzuye, no mu mbeya z'umuriro, no mu byago no mu bibi, Yesu yavuze ngo ari kumwe natwe. Ari kumwe natwe kugeza ku muhero w'isi, ari kumwe natwe. Kubera izo mvo rero nta bwoba, kuko ingene dukorera Imana nyene igikorwa tuba turi kumwe. Nkaba nongeye kubashimira mwese mwari hano uyu munsi mu ngoro y'Imana, ishengero n'abatumire twatumiye n'abaje bose bumvise uru rubanza. Umwami Yesu abamugisha.